umwami wa filime mu Burundi ngo papa wa filime mu Burundi n'abantu muje simbyara filime nafise abana navyara mureke kunyita papa wa filime mu Burundi jewe n'ibintu byo kurongora ibintu sinavyo nshoboye nubwo mwumbwira ati tukujeje gutwara bakina filime mu Burundi mukampakazi nako mwokora rero jewe nkora ku giti canje mu buzima bw'iwanje mba numva nokora vyiza nka jewe nyene nkabiha abantu mugabo ntibica bimpa gutwara abandi ikintu cotuma witwa gutwara abantu nigihe uba habaye amatora kanaka yo gutora userukira filime ndundi kuko jewe nka my family nkona ko nashizemo n'umuntu n'abaye bingozi urashaka kubazana n'umuntu ingozi yamenye gute mugo mu Burundi mugenzi wawe kugira subscribe kuvumengo uramujanye kure sinzira igituma umengo ntitunezerwa yuko twotezanya imbere kuko abantu baraba bafise amatelefone amandide nga ibishe ndazi ko ari ngumuriyoni nene gute tutoronka ama views ama miliyoni nk'abandi nko kugira ubona umurundi yakoze indirimbo yakoze umuliyoni ntabarivyi batanu mu Burundi bahari baronka views umuliyoni ku ndirimbo mugo mu bindi bihugu biruzuye. Hello bakunzi ba Royal TV, hello my beautiful people, aho mwereye hose haba hagati mu gihugu canke hanze y'igihugu ndabaramukije canke mwiriwe nkuko mubimenyereye kuri mikro ni Bella Bessi, ma kamera ni Alpha aka The Big Man. Uno munsi twaje naje ndabazaniye umutumire benshi musanzwe mumuzi, umutumire adasanzwe ngaha imbere ya kamera za Royal TV. Naye ndamuzanye ngaho kugira ngo dushobore kuganira kumbure hariho benshi bashaka kuba bifuza kumubaza ibibazo byinshi bitandukanye kugira ngo tuganire kumbure bimwe mu byo bari bifuza kumenya bave ngaho bimenyeho. Reka ndamuha akanya yidondore yivuga nyine ubwiwe kari gucana umutumire wacu. Murakoze cyane kumpa ikaze hano mu Rwanda Royal TV ni Royal Abe yego nibaza ko z'abanzi nyine bazi batabumwe na bose bari bakira hanze mu bikorwa bya filime cyangwa mu ndirimbo zo guhimbaza Imana za gospel. Abel waramenyekanye mu mareresi ngaha mu Burundi cyane cyane hariho filime muri kugira lancement officiel yitwa Ma Family kandi iyo filime ikaba iriko iragenda ikurikiranwa n'abantu benshi kubera umuntu akagerageza kuraba amaviews arabona yuko iriko irarabwa n'abantu benshi. Abel ikibazo mfise ngaha eske iyo filime kuva yasohoka urwego mwashaka ko igerako eske mubona ariko iriko iragerako canke yoba yararengeje? Muncamake wavuze ko iriko irarabwa cyane nuvuga ati turashima kuko amaviews ifise abandi bayifuza batayafise. Ya mbere ngo bakigeze ku 35 ariko hari abandi usanga nyine batabifise. Rero umuntu no kwiga gushima kugira ibintu gume bigenda neza, ariko mbaje ati urugero mwaharura ko my family yongera ko nibwo yagezeko habe na gato kuko jewe filime nayikoze neza kandi ntwara uburyo bwinshi kandi ni filime ifise histoire nziza ku buryo nibaza ko umuntu wese yumva bica partage, nibaza yuko umuntu wese yaravye. Rero nk'ubyo 35 iyo hava mu 20 byose bipartage bitewe na message iri muri iyo filime. Uvuga ati reka mpe ubundi mugenzi wanje nawe yumve iyi message, ukuvuga filime igeze kure. Muncamake je byaranciye intege kuko iyo iza kwakirwa cyane rero gumangira n'andi maseri ngeze kuri ya kandi nabambaza kugira iyindi ariko singireti numva nohereza aho nyene muri kati hanyuma baga mabibazo yo nagiye ko naromose nyene naromose ko nabunyavyaje biramaze ushimije. Ariko novuga yuko je nibaza igihe sohora Paradiso filime ya mbere nigeze gusohora mu kwezi kumwe ngeze mu views 100 birenga kandi iyi filime imwe mu kwezi kumwe ngeze mu views 100 birenga ubu tuvugana igeze mu 240 n'ibindi. Urumva iyo yarabwe cyane, ariko my family ni party zine kandi ifise message iryoshe ukuntu ku buryo ari wese umengo yari kucidukira iyo message. Ariko navuga siko nabibonye nkuko ambagije ngo bavyakiye gute uko navyibaza siko nabisanze mugani wa yandirimbo siko nabisanze.
Abel kumbure ureke gucika intege kumbure barakumva antuka bakomeze kugira partage urumva yuko antuka ni film iryoshe vraiment ni film iryoshe irabona ko ikagendera abantu benshi antuka ntucike intege ngo ugire mu bisanzwe kugira ushigikira umuntu muri ibi bikorwa ni kumufasha partage gusa ntaco bisaba amamega wari ufise agumarayo ugize partage y'amamega wari ufise agumarayo utagize partage agumarayo iyo ni muri umuntu warema mu rukundo partage ushinga mu zindi groupe abantu canke fata umugenzi wawe ati akirura biragana aho uzoba umufashije kugira ya message gereko mugo uravye wenyene ukaryoherwa bacu usanga iyi blog isingo nzani yindi vyonyene none nzani yindi yo kuraba wewe wenyene wewe wayiravye wewe wenyene nje nzani yindi yo guha wewe wenyene nagira niyo birabwe cyane nivyo bintera courage yo gucangira ibintu kugira baguma kubera nabonye ishaka babigizemo yuko biraba cyane ngira umwete wo gukora ibindi byinshi. Abel yati biraguca intege est-ce que donc bivuze ko chaka ndakubaze akantu gatoya est-ce que mu rugo bwo kina amareresi mu mufise sponsor quelconque cyane mukora ku rwego rw'iwanyu muri ibi mwebwe nyarwanda? Dukora ku rwego rw'iwacu na manager wacu imana yacu. Mukina en tant que groupe team cyane n'abantu uzana bakagufasha utibasho naho ni cyane ni groupe ufise mukinana bikuri nkuko hari abantu benshi bama bambajije ngo ba telefone abanyandikira ngo dushinge groupe jewe masino jora gutwara groupe ko groupe iravugana burya gutwara abantu 10 musamwe ko muragombana muterana amakofe mudahuza nkuje my family nka miliyoni wewe uwakinyemo agabazi yuko inoti narazegera kumbe narahonze ivyo nivyo bituma abantu badahuza muri filime wewe akibaza ngo wewe bihera unamukinisha ngo ariterera imbere yakona imodoka biza ngo ni ya filime yani unamukinira kumbe nayandi madiri wikorera ivyo rero sino bivamwo jengeze ukina filime ndondera umuntu kanaka bitewe na role mbona mfise ubwo tujya ndabona ko yoyi bishobora ndamubaza nabona bishoboye nkamubaza urashaka kumfasha filime yashima kumfasha sawa cyangwa ngati nta déplacement mfise nkamwa ya déplacement gaza kamfasha nuko nkabazi ikikogwa ari kiwanje kugira ni amahoro kuko mwisi hari Abel n'uyuhe mu producteur yoba yaragukoreye irya filime nimba atari banga? Okay, ni umuntu yitwa Berger canke batazira Vumilia gutyo niwe yarikoze kandi baramuza benshi arakora ibikorwa byinshi kandi byiza. Abel uri kuraraba urwego ugezeko muri uno mwuga wo gukina amareresi wibona hehe nko muri 5 ans ziri imbere wowe en tant que Abel? Ahubwo ngira ivyo abanwanyi nibo bocishura nibo bashaka kubona ko umuntu ariko arakora neza canke nabi bakaba bavuga ati turavye umuntu muri kazoza azobarenze ariko muri kijivyo numva bavuga hari abantazira amazina mwamwe ndetse ko ndiko ndagerageza kuyikura kayo mazina abantazira ngozi nkunda no umuntu antazira maze imisi mbona abantu bambwira ngo umwami wa filime mu Burundi ngo papa wa filime mu Burundi n'abantu je simbyara filime nakisabana navyara mureke kunyita papa wa filime mu Burundi mureke kumbwira kunyita umwami wa filime jewe n'ibintu byo kurongora ibintu sinavyo nshoboye nubwo mwumbwira ati tukujeje gutwara bakina filime mu Burundi mukampakazi nako nokora rero jewe nkora ku giti canje mu buzima bw'iwanje mba numva nokora byiza nka jewe nyene nkabiha abantu mugabo ntibica bimpa gutwara abandi ikintu cotuma witwa gutwara abantu nigihe uba habaye amatora kanaka yo gutora userukira filime nyundi uwo muntu yatorwa bamutora ngo ni naka tukamubaha twese ariko rero mva abo bantu babivuga hari ukuntu baba babona nkora neza iki ariko nibavuga ati Abel ukora neza mugabo bareke kumpa ayo mazina kuko ndabona ko ari karanankwegera ayo mazina hariho umuntu ashavura ngo Abel bamwise umwami wa filime ngo nta nicyo ashoboye ngo n'amafaranga gusa ariho ngo akoresha ngo no gukina nta byazi ivyo mazina byumva rero mwabantu niba munkunda mureke kuntazira ayo mazina hama rero kuvuga ngo umuntu yatanze bameze gute ntabyo nzi gusa Imana indinze nzoguma gerageza gukora sincika intege kuko ikintu cyatumye ninjira muri filime sukaramera nagiye kuronderamo
sinivyubahiro nagiye kuronderamo kuko abo bandi babishaka kubima ahubwo nashatse ngira ico mfashije nk'umuntu naremwe Imana izombaza ati wakoze iki gihe nagushira mwisi ntange message kuko filme ni message kandi je muko ndirimbira Imana na bama babimbajije kubera ko wahisemo kuri ukina filme kandi horoririye nasanze message ciye mu ndirimbo ntinyaruka nko muri filme message yo muri filme usanga ari saha yose cyangwa isa n'enusu kandi umuntu ariko araba filme ahereye ku ntanga habura gato nakaza gashereye atayimaze iyo message ntiyemera rero message ituma message washatse gutanga iragera aho washaka ko igera kurusha indirimbo kuko indirimbo urashaka kuyumva yumve message kumva umuziki ugasanga uri muri dundika message nagize ntuyigire cyo ngo umuntu ararenze kumbe ni esimental message natanze ntumve kandi inyungwe ituma ndirimba nijya message yumve kuko je kugira ndirimbe siniganje muri studio ngo mbite umuziki ngo ndago umuziki gusa banza kwiga amajambo naye majambo yoruhura imitima naye majambo yobohora abantu naye majambo yohindura abantu akabavana ngaka bashira handi mugabo majambo ntirikura yumva ico tuma nabonye filme yoyo birafasha kuko urica ukumva nta bikuvuruga nta muziki nta bomboro wumva message rero jewe ntasemo filme ugira ntange message igere kuri ikagume ndabikora Imana ikibishoboje kugeza igihe Imanizo mpamagara. Donc à part yo gukina film kuririmba donc urafise akandi kazi kamisi yose ukora yego je ndi mudandaza Abel ni wohamagarira canke wohanurira abantu benshi ari abantu benshi bafite talent zo kwandika amafilme canke kuyakina ariko ugasanga baracafise utuntu tw'ubwoba buvuga ati no sinibona ndiko ndaja gukina ndi mu gitanda n'umuntu gutya tero scenario iyi ni iki wowe wohamagarira abo bantu wowe nk'umukinnyi wa filme urabuzugwe mugeze ko kandi ubona ico bimaze ubisanzwe ifise impano uragerageza uburyo bwose ukigana gutero jahabona nibaza ko aho uri bitewe naho uba nibwa ruguru n'umurahe nimba hariho nk'ahantu bagira amatiyata aho hantu uba urashobora kugira effort uburyo bwose umenyekana aho hantu ukagira amatiyata ko je nimba turi no bijumbura bya tugumenye ko biza imana kesha ari gihe tuba duhereye tubonye ibyo wakoze iyo muntu uzi iyo uva ko je nka my family nkona ko nashizemo n'umuntu n'abaye bingozi urashaka kubazana n'umuntu ingozi yamenye gute nuko yahereye ingozi agakina yaratangura ingozi arakina ibintu mbona ni sawa nca ndamurondera nino nuko umuntu urashaka kwiyumvira ati ndavyo ujye mutipe nimba ari mu kanyosha dufata iwabo ndabona ko bariko bakora utuntu ukabona ko ashoboye ukabura uramutowe ukamukinisha rero nibaze yuko umuntu wese nimba yumva afise impano gerageza aho herereye gusa ikibazo dufise nuko umuntu wese ashaka kuduga kugera ku ngazi ya nyuma atahere kuyo hasi rero ari ukuntu umuntu ashaka kumva ngo mfise ndafise impano agaca ashaka bwa mbere ifilime kimwe ayikine nabe ati niwe muguma mbona mu mafilime kuri ya nkene na nuzi ariko ari gihe bica bigorana kuko filime n'uburyo dufise buke tuzoronka filime dukina abantu bose tubashiremo ntibikunda mugo gerageza aho bose uri ukine muri utwo tuntu witwa duto dukinemo mugo utwo nyene tuzo tuma tumenya ko ufise impano kirazira kwicarika impano gerageza uburyo bwose uyigaragaze Abel rubatse canke uracari umusore mbe nkaho biravye ubona bivuga ko uravye nk'uwo mwana wandavye ubona gute we nawe nje gukora ndabona ko nta alliance wambaye ariko kubera ziko mariage atari Eklezia Gatolika yagenewe bose washaka kuba wubatse utaragira mariage mbona abantu donc niyo mpamvu nabajije ngane bandakuravye mbona umena ntusa n'umuntu w'umujeri donc ça de ma part niko ndabibona ubu bashatse kubitora nyene gato mugabo biragoye bisanzwe alias siyo novuga yuko sico kintu concunga burya ndamutse nja mu makosa noje ndayandayifise nakora amakosa kandi fise alias igikuru no gutahura mariage niki canke kubaka niki
agaciro k'umugore wawe ni iki, ni gute umuha agaciro gute utaravye kuri Alias. Rero jewe mu ncamake je ndubatse n'ivyo mbese umugore n'abana bakwiye kabisa benshi, kuko abana mfise bangana n'ingumu, abana ni benshi bangana n'ingumu uravuze ko bangana kurya ndavuye ni bangana ingumuro n'isi ngumu nyene urumva ndakutse abana batanu n'umugore umwe kuja mu Imana bivuga nuko urumva nyene nta bazonyiboma. Abel, uri kuraraba ireresi mu Burundi urwego filme igezeko ubona bwo ari urwego rushimishije ubibona bo rushimishije cyane ariko no munsi yaruteje nk'uko imbere hazoba hari utunomuzi. Je novuga ati turashima kuko ikintu cyambere no kubwira abarundi benshi basigaye bakunda filme ndumva. Sinshobora kuvuga ngo batangiye uzikunda ryari bazitangiye uzikunda kuri bande mugo uko biri kose ubu barakunda filme ndumva. Urabona ko banaguma batubaza duhe bishasha turabakunda aho uciye hose mwibara ukabona barakuzi kubera ibikorwa babiraba ukabona barakuzi. Rero abarundi basigaye bakunda filme mugabo sinovuga ngo bari ku rugero rurerure. Muramaze kubona nk'aho hakurya amaviews abagezeko umuntu akina seri ku munsi umwe ukabona kuje 100 bahiravye. Meretse kumva umuntu mu kiganiro ari mu Rwanda avuga ati none mu Burundi gusa ikibazo nyabaki ni gute nkina filme je ndi mu Rwanda mwisa imwe nkaca mbona views 350 muri abo senkani plus bakaba bari Burundi kuko arababona bahiravye bakaba bari Burundi mugo mu Burundi wakina kandi bakuze uri mu Burundi mwene wabo ukamara umunsi atavyezo 10,000 urabona kandi b'abarundi bose barabajewe arabiwanya mufise ikibazo nyabaki kandi ico kibazo kiransi nituratahura gushigikirana cyane ntiturabizamo cyane kuko je naho wonca nkumva bambariye ngo je naravye filme zawe ngo nguririkiye ngo nguramuste urumva kumva yuko yaguterereye bamaze kubona yuko aravye filme yawe yaguterereye ni nkaho yaguterereye nka Cadeau mariage ubume ngo ntaco bamuterereye mugo no gufashanya na guhaye message gufasha irabe mugo mukimwe umukoresha amamega y'ibihumbi bikukwe cyangwa 10 urabe filme yanje ntwirabe dimira aragenda nico kimwe urabe yo mu Rwanda urabe iwanje dimira aragenda kuko habuze urukundo wo kwiyumva muti reka ndaba biwacu utagi kuko no hanze uraba ntaca guha muri amenite nabunire ntayakugurira kubera ko unezerwa uravye Diamond wacugira subscribe ukumva ngo reka ngire subscribe ukumva ngo reka partage ndaye ubundi mugo mu Burundi mugenzi wawe kugira subscribe kuva umengo uramujanye kure sinzira igituma umengo ntitunezerwa yuko twotezanya imbere kuko abantu baraba bafise ama telefone Android nga nibeshi ndazi ko bari ngumuriyoni nene gute tutoronka ama views ama miliyoni nk'abandi nkuko ugiye ubona umurundi yakoze indirimbo yakwije umuriyoni ntabarivyi batanu mu Burundi bahari baronka views miliyoni ku ndirimbo mugo mu bindi bihugu biruzuye film cyangwa ibiganiro bivyanyu uraraba ibindi vyako ugasanga ku munsi biri mu bihumbi 300 wewe ukorako ukibaza ni kubera iki batabiraba ni kubera iki none hari ikibazo nyabaki mugabo nta kundi tuzobiba nkuko kugeza igihe bazikubitisha kuko bikubisa gashikamye nta kintu cyohinduka mwikubitisha kugira muse muraturaba ntaco bisaba amamigani yayandi nyene yego. Abel ni uruhe rwego wumva ukeneye kugera ko muri filme ni ubuhe muntu canke uravye mu baacteur b'amafilme uzi mu Rwanda muri Tanzania c'est pas n'importe ni uyu muntu ukeneye kuvuga uti nzomenya yuko je nateye imbere cyane nishoboye bwa kuri urwego ngakinana na naka ico kibazo kiraza kungora nta musi n'umwe nigira nkora ikintu ashaka mbere nka naka nisi yose nkora ikintu ugira mbere nka bere nyine jewe nyine mbe nka bere ushobore kuvuga ati uya mugabo arafise kugakora ibintu arabitangira reka nkore mbere nka bere kuko ninza kwigana mbere nk'abandi nzosanga no gusaransazi kuko hari inzo usanga bitanakunda
shaka niko nifuza kumera nka nako muri Tanzania nako mu Rwanda nakabaye kumbe ntibikunda reka ngore nka jewe nyene kugeza igihe abarundi bene bacu bazobona ati hari umuntu yitanga akora cyane aigo nuko rero bakunzi ba Rai TV ndibaza mwumvise yari agenda bacu uri kumwe imbere ya kamera za Rai TV hama byo twashaka tugushimire cyane wakoze cyane kubona bitatu ubutumire bwacu nashaka ndagusabe ubwira akajambo bwiye abakunzi ba Rai TV mbere yuko tubasezera akajambo nababwira nuko ubananye batwereka urukundo washaka kubona ibikorwa byanje ni kwa Abel Niwaye ushobona giye kuri YouTube ukandika Abel Niwaye ucumbona kuri page ya Facebook ni Abel Niwaye Burundi za Instagram hose ni Abel Niwaye ugendeyo urabi ibikorwa biriyo ndamenyesha ko afise na bishasha ngenda bahenda sindirimbo shasha indirimbo nayise urahumuriza mana nibaza nimba ubabaye uri mu buzima kandi ukibaza ko Imana atacuro gufasha ukibaza ko wewe bidakunda ejo hawe ntahubona ngenda kubwira ati humura Imana yakubona kandi yitegeka kuguhumuriza kuko turafise intaye nyinshi ni benshi Imana yagigirira neza kandi bakuye ahantu habi hanaka kuko naje ndasintaye hari Imana yaginkorera ariko sinanze ko kuri uyu mwanya nzobandi ukomeze rero muhumure kundirimbo bivuga urahumuriza bazobibona mu ndwiza nka Merekeredi kwa Abel Niwaye urahumuriza zoba yahageze ndafise n'ibindi bikorwa byinshi ngira nkore muri filime bazobona sinicaye nimba My Family heze hari ibindi ngira nkore kandi byiza cyane nuko Imana ibareze mwakoze cyane Abel abakunzi ba Rai TV ndabashimiye cyane namwe mwabanye natwe muri kino kiganiro nongera ndabibutsa nimwibagire gufyonda like partage na subscribe murakoze cyane kuri mikoro ya Libera Bessi nyuma kamera kashime cameraman Alpha aka the big man ciao